mubyemere, ibyo muzoba mwemeye mubyigishe, ibyo muzoba mwigishije mubikurikize. Gira amahoro. Akira igitabo kirimo ijambo rya Kristo, mushinzwe kurishikiriza, muritonde rero ibyo muzoba musomye mubyemere, ibyo muzoba mwemeye mubyigishe, ibyo muzoba mwigishije mubikurikize. Gira amahoro. Yongera ahorane nawe. Akira iki gitabo kirimo ijambo rya Kristo, mushinzwe kurishikiriza, muritondere ibyo muzoba musomye mubyemere, ibyo muzoba mwemeye mubyigishe, ibyo muzoba mwigishije mubikurikize. Gira amahoro. Yongera ahorane nawe. Akira iki gitabo kirimo ijambo rya Kristo, mushinzwe kurishikiriza, muritonde rero ibyo muzoba musomye mubyemere, ibyo muzoba mwemeye mubyigishe, ibyo muzoba mwigishije mubikurikize. Gira amahoro. Yongera ahorane nawe. Akira igitabo kirimo ijambo rya Kristo, mushinzwe kurishikiriza, muritondere ibyo muzoba musomye mubyemere, ibyo muzoba mwemeye mubyigishe, ibyo muzoba mwigishije mubikurikize. Yongera ahorane nawe. Akira iki gitabo kirimo ijambo rya Kristo, ushinzwe kurishikiriza, uritonde rero ibyo uzoba wasomye uvyemere, ibyo uzoba wemeye uvyigishe, ibyo uzoba wigishije ubikurikize. Gira amahoro. Yongera ahorane nawe. Ukurira ubwasimana turahejeje kugabana abadiyakoni bashasha 11. Abaririmbyi bati komeza abantu witoreye. Abatirwa mwibanga y'ubusaserdoti bigira imbere baheze bapfukame imbere y'umwepiskopi kugira ngo nawe abavugire k'igisabisho cyo kubatira. Muri uyu mwanya rero aba batirwa mwibanga y'ubusaserdoti bariko barigira ngaho imbere, abandi basaserdoti baca baza batonde ngaho imbere 20 canke 3 bakikiza aba batigwa
ababubika kw'ibiganza n'umwepiskopi hamwe n'abari mu nama mpanuzwajambo y'umwepiskopi. Abandi basaserdoti baca baza batonda imirongo 2 canke 3 uko twari dusanzwe tubigira, mugabo kubera ari hato barashobora kuja inyuma y'abandi. Igihe umwepiskopi n'abari mu nama mpanuzwajambo bazoba bagiye kubika ibiganza kuri aba batigwa, abandi basaserdoti baraheza barambura ikiganza bacerekeza kuri aba batigwa mu ibanga ry'ubusaserdoti. Bakunzi banje, nidusaba Imana umubyeyi ashobora byose ahungiranira n'ijuru izi ntore yatoreye ibanga ry'ubusaserdoti. Mukama Mana yacu turagusaba itungure ushobore kuri izi ntore zawe ziraha umuhezagiro wa mutima mweranda no gukomeza ibiganiro n'ubusaserdoti abatuguhereje ubwati imbere yawe urashishikara kurenganira zawe mu myaka ubwa Yesu Kristo Mukama wacu. Haiwezekani. Wanatoka katikati yao. Wanatazama tuna progress.
natwe dawe mweranda gumana natwe Mana yamo kandi ushobora byose wewe uteye iteka umuntu ukamuhunda ingabirano zawe wewe utanga kandi ukabungabunga ubuzima bwose kugira ngo wiremere igihugu c'abasaseredoti ukoresheje ububasha bwa mutima mweranda uratora muri uwo muryango abushinga amabanga adasa ukabagira abatumwa ba Yesu Kristo umwana wawe ukunda cyane kuva mu isezerano rya mbere amabanga mweranda yarategura ubuzima buzokurikira wari warashinze Musa na Aroni ngo barongore igihugu cyawe kandi babitagatifuze waratoye abandi bantu umwe wese ku rugero rwiwe ngo bafashe muri icyo gikorwa mu rugendo barimo mu rugaragwa warabunze umutima kubwo wari wahaye Musa abashinga naye 70 buzuye ubwitonzi kugira ngo babafashe kurongora igihugu cyawe nicyo nacyo cyatumye usangiza bene ya Aroni iyatigwa se yari yaronse kugira ngo abasaseredoti kubw'amategeko bashobore guhereza umwuka yari imburi y'ibyiza bizokurikira ariko muri ibihe bya nyuma dawe mweranda warungitse umwana wawe Yesu Kristo ku isi umutumwa n'umusaseredoti mukuru nk'uko tubigaragaza mu kwemera kwacu kubwa mutima mweranda yarakwihereje wenyene nk'imbago itagira gatosi yarasangije iryo banga abatumwa yaciye mukuri warahejeje urabaha abafasha kugira ngo iko bacurukiza kimenyekane kandi kiranguke ku isi yose n'ubunyene mukama nungarukira intege nke zacu uduhe abafasha dukeneye bashobore kurangura iryo banga ry'ubusaseredoti bukomoka ku batumwa data mushobora byose nuhasabye bawe kwinjira mu muryango w'abasaseredoti nusubire wuzuze mutima mweranda ubweranda maze kubwawe mukama baronka ingabirano yo kubafasha abepiskopi kubw'imigenzo yabo nibabe akarorero k'ubutore bw'imico myiza nibabe abafasha mukuri b'abepiskopi kugira ngo kubw'inyigisho yabo ishigikiwe n'ingabirano za mutima mweranda ubutumwa bw'inkuru nziza bwami vyama mu mitima gushika iyisigera hose bari kumwe natwe nibabi naye mukamwibanga gikuba basuku ibinyegezwa byawe kugira ngo igihugu cawe kinagurwe mw'iba ry'ivuka rishasha kironka inguvu ziva kuri altari yawe abacumuzi bagirirwa ikigongwe abagwaye nabo bakire bari kumwe natwe mukama nibambaza imbabazi zawe basaba igihugu bashinzwe be n'abantu bose n'ibihugu byose bihurikiye muri Kristo bizoheza bigahinduka igihugu kimwe wigaruriye kizorangukira rwose mu bwami bwawe tubisabire Yesu Kristo umwana wawe umukama wacu n'Imana yacu musangiye inganje hamwe na mutima mweranda ubona mu myaka yose tukurira ubwasi Imana umwepiskopi arajeje kwatira kuvuga igisabisho cyo kwatira aba basaseredoti bashasha abandi basaseredoti bariko barasubira mu bibanza kugira ngo nyene icubahiro umwepiskopi wacu asige amavuta ya krisma aba basaseredoti ariko aratira muri iryo banga muri abo basaseredoti bamwe bakire uyu mutamana
babagororere irya stora bambaye ikitse, baheze babambike umutama na chasuble, bambare babegwe nk'abasaserdoti koko, hanyuma baheze begere umusaserdoti umwepiskopi abasige amavuta meranda. Abarinzi bati Rugira yarabatoye, Rugira yarabasize. Kama Yesu Kristo yasizwe na se aho yama mutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza igihugu n'umuryango w'abakristu no gushikanira inkubuka. Umukama Yesu Kristo asizwe na se aho yamutima mweranda n'ubasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inguruka. Umukama Yesu Kristo asizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ubasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inguruka. Umukama Yesu Kristo asizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nakubwira mushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inguruka. Umukama Yesu Kristo asizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nakubwira mushobore gutagatifuza umuryango no gushikanira Imana inguruka.
Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore kutagatifuza umuryango w'abakristo n'ugushikanira inguka Imana. Umukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore kutagatifuza umuryango w'abakristo n'ugushikanira Imana inguka. Umukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore kutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inguka. Umukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore kutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inguka. Barahejeje gusigwa amavuta meranda. Muri uyu mwanya naho umwepiskopi araheza abahereza ikarisi iri kwipatena n'umukate ivyo bajejwe guhereza buri munsi. Wakirishi mwaji gihugu ceranda rija guherezwa Imana menya neza ico ubwira igana ico ufashe mu ntoke kurikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye umusaraba. Niwakirishi mwaji gihugu ceranda rija guherezwa Imana menya neza ico ubwira igana ico ufashe mu ntoke urukiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Niwagirisha inwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana menya neza ico ugira igana ico ufashe mu ntoke urikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Niwagirisha inwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana menya neza ico ugira igana ico ufashe mu ntoke urikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Niwakirisha inwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana menya neza ico ugira igana ico ufashe mu ntoke urikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Niwakirisha inwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana menya neza ico ugira igana ico ufashe mu ntoke urikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Niwakirisha inwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana menya neza ico ugira igana ico ufashe mu ntoke urikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Niwakirisha inwa ry'igihugu ceranda rija guherezwa Imana menya neza ico ugira igana ico ufashe mu ntoke urikiza mu buzima bwawe akarorero k'umukama yadupfiriye ku musaraba. Niwakirisha inwa ry'igihugu ceranda
ije guherezwa Imana. Menya neza icyo ugira, igana icyo ukoze mu ntoke, urikiza mu buzima bwawe akarere ko Mukama yagupfiriye ku musaraba. ubu naho nyir'icyubahiro umwepiskopi wacu arashikiriza abasaserdoti bashasha ubukuru bwo gushikiriza ikigongo c'Imana mu isakaramento ry'ikigongo. Nuronge mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. nahorane nawe. Nuronge mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. nahorane nawe. Nuronge mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. nahorane nawe. Nuronge mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. nahorane nawe. Nuronge mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. nahorane nawe. Nuronge mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nuronge mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. nahorane nawe. Nuronge mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. nahorane nawe. Nuronge mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. nahorane nawe. Mwiteka n'akanyamuneza ka yubile turahejeje kugabana abasaserdoti bashasha 9 n'abadiyakoni bashasha 11. Dukuri ubwatsi Imana kuri ivyo vyiza. Umwanya wo kubateza, umwanya w'umwepiskopi wenyine n'abakeza, abandi baraza kuronga umwanya mu nyuma. Abaririmbyi batimura abasaserdoti n'icyo Mukama yabageneye. Igitero ca mbere kuri ya ndirimbo nyine. Nasemaje? Bado janambia kwa fanya share sasa, watu wawe wengi.
abari ba South Africa muri Amerika bikurikirana kuri live Paruwasi Rumonge kuri online kandi Paruwasi Rumonge bari direct. Wasikilize warushe hapo. Naona ni ya leo. Também não. Yubile mubanguke ukwigirwa ngaho imbere. Picha. Poa, mna leo.
abagira yubile bashikirije ubwa mbere igitabo cy'ijambo ry'Imana, isanamu y'umuryango mweranda hamwe n'impeta. Umukama wacu Yesu Kristo, umwana w'ikinege adata yarashingiye gufata kamere yacu y'abantu, kuba n'umuryango wo kuwuzuzamo imigisha yo mu ijuru. None rero turagusabye Mukama, ubungabunge izi ngo nyeranda. Dawe urakari ntabwo kuko washinze ko urugo rwavuye mu isakaramentu y'ukwabira ruba ikimenyetso cy'ubumwe mu gufatanya Kristo nawe nuhunde imigisha yawe izi ngo zikoraniye ku izina ryawe. Ese abazozibamwo bonywanisha n'urukundo rumwe, bakagira umutima umwe, bakijujukira igisabisho kugira ngo bamane umutima ukubabana no gushigikirana, maze babibyabona by'ukwemera mu mvugo no mu ngiro, mu izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen. Nuguhezagire kandi n'ibimenyetso byeranda, amashapure, amasanamu y'umuryango mweranda. Wongere uduhezagirire n'izi mpeta bagira basubire kwambikana, bame bizigiranira mu ibanga ryabo, ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen. Kuna wenyewe kuna hizo wanafika na mwambie. Kapa iko wapi kapa? Kapa si. Niko na mifuko ndio ya kwanza ilitobokaga, yani kuweka vitu kina ni Wala ngoja uone kisa hapa. Simu ni ana. Ole pale. Wewe wapi? Wali nzima. Au kitu kidogo kutoka na kwa wao kutoka tunao kwa hivi. Nani wewe? Umekuwa sasa. Mimi na nani?
batangure kuvuga. Waimbaji hawamo. Bora uko unakue. Watu mtingira hapa. Habishi. Ya watu watano. Live, following la page yanyu Paruwasi Rumonge.
neza yabikoze neza, Kibugo yabikoze neza cyane. y'imyaka 75 twumvisemo icivugo kigira giti turi kumwe n'umuvunyi wa paruwase yacu Mugabekazi wirijwe mu ijuru yubire y'imyaka 75 nitubera akaryo ko gukundana ubudasa bwacu no kuba batumwa bamenyesha inkuru nziza ku isi yose duhereye mu ngo zacu. Umwanya rero ko gukengurukira Imana ku byiza byose twagabanye uyu munsi. Gukengurukira Imana kuri yubire y'imyaka 75 ya paruwase Rumonge. Gukengurukira Imana ku basaserdoti bashasha bahejeje kwatirwa mu ibanga ry'ubusaserdoti, ku badiyakoni bahejeje kwatirwa mu ibanga ry'ubudiyakoni, baraye baronse ibice by'ubukorezi n'ubusomyi, kubagize yubire y'imyaka 25, abamaze imyaka 18, abamaze imyaka 17 hamwe n'imyaka 6, abo batiwe kuri itariki ya 18 ukwezi kw'indwi. None rero abaririmbyi batubwira imbere kugira ngo natwe tugaragaze ubukenguruzi bwacu tukerekeza ku Mana yo byose bikomokako. Haleluya, nimuniraza Imana. Pode. Pessoal. Oh, quase. Não, eu Pode.
nyingi. Hela gani? Hii ndio ile ikasi. Hiyo. Ya kabi. Hali sinda gendayo. Hariya. Aya muri kontre cyo. Era bagiru. Dari anyen. Ano ngo muna feji. Ano ngo mwana feji nchana imye. Sasa alikuwa amekaa kule. Kwanza kuchukua kuna wafajiri kule. Yachapa. Hiyo njia hiyo. Kutoka hapo anaenda. Kuingia kwa